Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Iradiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abaducikira kuri internet ni kuri akaburungu radio yacu voa.com. Muri inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo, ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu Rwanda urwego rujejwe gutohoza ibyaha RIB rwataye mu mvuto abahoze ari abayobozi b'akarere ka Gasabo na Rwiyemeza Mirimo Jean Nsabimana kubera inyubako zidakwije ivyangombwa zibangamiye ubuzima bw'abazibamwo. Nta mucanga muzima ifite nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga kugira ngo zizapfugwe hejuru se ntitwagenda. Abo nabaguze amazu yubatswe na Rwiyemeza Mirimo Jean Nsabimana ku nkengera z'umugwa mukuru Kigali. Ku mugwa mukuru wa Sudani hongeye kuba ingwano ikomeye hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye. Abasirikare ba Misiri 177 bari bapfungiwe muri Sudani batahukanywe i Cairo, naho 27 bakiri muri ambasade yayo i Khartoum. Muri Yemeni abantu bagera kuri 85 baraye baguye mu gusunikana kwabaye bariko bahabwa imfashanyo, abandi amajana 320 barahakomerekeye. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu mwanya muto. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. ONU iriko isiga ibara risa gusa n'umuhondo kajugujugu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kuzirinda ibitero. Eugenie Mukankusi abafitiye ibindi kuri iyi nkuru. ONU yasize iryo bara rigaragarira kure indege za kajugujugu ebyiri zikoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo bagamije no kuzirinda ibitero by'abarwanyi mu buryo zibasha gutandukanywa n'izindi ndege. Ibibazo by'umutekano muke byarushijeho gukara muri Kongo kuva umutwe w'abarwanyi wa M23, umwe mu mitwe myinshi ikorera mu karere, ugabye igitero cyo kwihimura mu mwaka ushize. Ibikorwa by'ubutabazi bifasha abasivili ibihumbi bakuwe mu byabo n'intambara. Mu mwaka ushize habaruwe inshuro 293 aho intumwa ziri mu bikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zihura n'ibibazo byaviriyemo impfu abakozi b'ubutabazi 9, abandi barenga 20 barashimuswe mu mwaka ushize. Serivisi y'ubutabazi ya ONU UNHAS muri iki cyumweru yamuritse indege ebyiri za porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM zahinduriwe ibara. Cyakora impirimbanyi za sosiyete sivile mu mujyi wa Goma ntizibishira amakenga. Nka Stewart Muhindo kuri telefoni yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ati guhindura ibara ntibihindura ishingiro ry'iki kibazo cy'umutekano. Yakomeje agira ati ikigaragara ni uko kuba umuryango w'ubutabazi urimo kugerageza gukora ku buryo ubasha gutandukanywa n'abandi ni ikimenyetso cy'uko mu buryo ONU ikoresha yananiwe mu butumwa bwayo. Aha yashingiraga ku burakari bwagiye bugaragazwa n'imyigaragambyo irwanya MONUSCO yagiye ikorwa. Abasirikare b'amahoro ba ONU 8 barishwe ubwo kajugujugu ya MONUSCO yahanurirwaga mu gice cyarimo abarwanyi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize. Guverinoma yabigeretse kuri M23 nayo irabihakana. Mu kwezi kwa kabiri undi wari mu ngabo z'amahoro yarishwe ubwo kajugujugu yakoreshwaga muri ubwo butumwa yarashweho iri mu kirere. Urakoze Eugenie kuri iyo nkuru. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN Jens Stoltenberg uyu munsi kuwa kane yazindukiye i Kiev muri Ukraine mu rugendo rwabaye giturumbuka. Thomas Kamirindi adufitiye ibindi. Ubwa mbere Stoltenberg asuye Ukraine kuvitewe n'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize, uretse ko yanaherukagayo kandi mu 2019. Mu kiganiro bahaye abanyamakuru bombi bari kumwe, President Volodymyr Zelensky yamubwiye ati igihe kirageze kugira ngo OTAN ifate icyemezo cya politiki cyo kwemera Ukraine, kandi Ukraine irifuza kumenya ngo ni ryari izaba umunyamuryango. Stoltenberg nawe yamushubije ati mureke mbyumvikanishe neza, umwanya ukwiye wa Ukraine ni muri OTAN muri kumwe uyu munsi
OTAN muri kumwe n'ejo bundi hazaza. Yasobanuye ko umuryango uzabyigaho mu nama y'abakuru b'ibihugu byawo itaha izabera i Vilnius, umurwa mukuru w'igihugu cya Lithuania, mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Yatumiye kandi Perezida Zelensky kuzayijyamo. I Moscow, umuvugizi wa Perezida Putin, Dmitry Peskov, yatangarije abanyamakuru ko kubuza Ukraine kwinjira muri OTAN bikiri mu migambi y'intambara Uburusiya bwita igikorwa kidasanzwe cya gisirikare muri Ukraine. Ati Ukraine muri OTAN byaba ari icyago gikomeye ku gihugu cyacu no ku mutekano wacyo. Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF rigabisha ko ibitegiro vy'ibibondo bihitanwa n'indwara zirindwa biciye mu njanjo bishobora kwiyongera. Ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwa. UNICEF isigura ko ikiza ca COVID-19 catumye ibitigiri vy'abizera incanco zitandukanye ku bana bigabanuka. Ico kigega ca ONU citaho abana kw'isi UNICEF mu mfunyapfunyo kikemeza ko abanyagihugu bo mu bihugu 52 kuri 55 cakoreyemwo amatohoza yasanze batagihurumbira incanco, gutyo ikabona ko abana benshi bashobora kuzohitanwa n'indwara ubundi zari zisanzwe zikingwa n'incanco. UNICEF ivuga kandi ko mu bihugu yakoreyemwo amatohoza 3 vyonyene ari vyo vyagumanye icizere ku ncanco z'abana. Ivyo bihugu hakaba ari Ubushinwa, Ubuhindi na Mexique. UNICEF ikavuga ko muri ivyo bihugu icizere ku ncanco ciyongeye cane. Ibihugu biri mu vyo UNICEF yemeza ko biri mu bitacizera incanco kuri 55 yakoreye ko amatohoza navyo birimwo Ghana, Senegal, Korea n'Ubuyapani. Umurwi w'abantu bahigimanze ku vy'incanco z'abana mu bihugu UNICEF yakoreyemwo amatohoza urimwo hanini abavyeyi bari munsi y'imyaka 35 n'abagore muri rusangi. Raporo ya UNICEF irabandanya ikerekana ko hagati y'umwaka w'ibihumbi 2019 n'ibihumbi 2021 igihe COVID-19 yari igikaze, abana baharugwa mu mamiliyoni 67 basivye n'imiburiburi urucanco rumwe muzo bari babwirizwa kuhabwa. Abababa igice c'izo miliyoni 67 z'abana bakaba bari ku mugabane wa Afrika nk'uko UNICEF bandanye bivuga muri raporo yayo. Aba ku mugwa mukuru wa Sudani bavuze ko hasubiye kuba ingwano hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye kuri uyu wa kane, abantu ibihumbi n'ibihumbi bagerageza guhunga ingwano yahitanye abasivili imbere y'ikiruhuko Eid c'abayisilamu kirangiza ukwezi gutagatifu kwi Ramazani. Eugenie Mukankusi abahe iyi nkuru. Mujyi wa Khartoum, uwa Omdurman n'uwa Bahri, ibice bituwe kurusha ibindi muri Afurika, byakozweho n'imirwano muri iki cyumweru hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Abaturage baho n'abanyamahanga bagoswe n'imirwano kandi ibiribwa birimo kubashirana. Ibyotsi byuzuye mu kirere hamwe n'ibisasu byaturitse mu minsi yabanje byongeye kuboneka no kumvikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nk'uko byagaragajwe na televiziyo y'i Khartoum mbere y'uko imirwano yongera kubura. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye i Bahari kandi abahatuye batangaje ko ubushyamirane bwavuzwe mu burengerazuba bw'umujyi wa Omdurman. Amakuru ya nyuma avuga ko igisirikare cyahavuye kijya gukumira abari baje gutera ingabo mu bitugu RSF, mu gihe impande zombi zaneze ku masezerano yo guhagarika imirwano yagombaga kubahirizwa guhera ku wa gatatu. RSF yatanze itangazo ivuga ko yakabweho igitero mu mujyi wa Omdurman kandi ko yatakaje bamwe mu basirikari. Yakora ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kumenya amakuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'ibyo RSF yavuze. Igisirikare gifite intwaro z'intambara kandi kiragenzura Khartoum. Abahatuye n'ababyiboneye bavuze ko bisa naho icyo gisirikare kigerageza gusibira amayira abarwanyi ba RSF kugira ngo batabona aho banyuza ibikoresho. Ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Twibutse kandi ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio-yacu.voa.com. Tuje mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda, aho abantu 5 barimwo Mugwizatunga Jean Sabimana azwi nka Dubai n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka Gasabo baraye batawe mu mvuto mu Rwanda.
bakurikiranywe kuba bagize uruhara mu kubaka inyubako zidakwije ubuziranenge. ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi. Abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Murangira uvugira uru rwego yabwiye radiyo ijwi rya Amerika ko abatowe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka Gasabo barimo Stephen Rwamurangwa wayoboraga aka karere, Raymond Chrétien Mberabahizi wahoze ari visi meya ushinzwe ubukungu, Jeanne d'Arc Nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na Jean Baptiste Bizimana wahoze ashinzwe ibyubakire. Bafunganywe n'umunyemari Jean Sabimana uzwi nka Dubai. Uyu niwe nyiri inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe Urukumbuzi uri mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo. Ni umudugudu mukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose. Byari nyuma y'uko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo. Icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa. Ni ikibazo yabajije Minisitiri w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana. Minisita wa infrastructure ibintu abamaze iminsi bambwira y'amazu utazigwa ibintu byarabite bikabishica abantu biterwa n'iki. Investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standard zari zubahirijwe, birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute. Hagati aho inzego ziba zirihe zose. Uyu mudugudu ubugizwe n'amazu 118 harimo n'andi mazu ageretse 7 atuyemo n'imiryango 27. Bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17 na 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yaramaze imyaka igera kuri 5 yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo. Banki yatsemo inguzanyo yirinze kugira itangarizo ijwi rya Amerika. Umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye ijwi rya Amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa Dubai. Umujyi wa Kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri ku mazu ageretse. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage. Ko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, naho Dubai we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mu kwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga humvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya bayubatse ko bayihushuye. Mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse. Mu kiganiro umujyi wa Kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru, umuyobozi wawo Rubingisa Prudence yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse. Avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri 23 kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo. Bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo. Nta mucanga muzima ifite nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga kugira ngo zizapfugwe hejuru se ntitwagenda. Umujyi wa Kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi. Turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na banyamazu batugaragarije ko harimo bari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakorwe icyo twakwita loan restructuring. Ni uburyo bafata inguzanyo bakaba bari uburyo bayigize inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka. Abatawe muri yombi bose uko ari 5, umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho gifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. Abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, icyaha kiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko, igifungo ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5. Bamwe mu baguze ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki. Umujyi wa Kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru.
umucamanza wo mu rwego rudasanzwe rwo muri sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yahanishije igihano cyo gupfungwa imyaka 5 abahoze ari abasirikare bakuru mu mugwi FDLR. Yabahamije icaha cyo kuba mu mugwi w'iterabwoba. Eric Bagira ubusa araduha inkuru y'idonido. Isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga, abacamanza bari ku cyicaro cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Abaregwa bari kuri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Bose uko ari 6 bahoze ari abasirikare bakuru mu mutwe wa FDLR udacanwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha baregwa byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe, ubugambanyi bugamije kugira naho ubutegetsi buriho mu Rwanda no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Hari ibitero ubushinjacyaha bubarega birimo ikiswe Oracle du Seigneur cyagabwe ku Rwanda mu mwaka wa 2001. Bahakana iby'icyo gitero n'ibindi byaha baregwa, bakavuga ko uwo mutwe bawugiyemo ku gahato bidaturutse ku bushake bwabo. Aba bagizwe na Habyarimana alias Mucebosofoni, Leopold Mujyambere alias Musenyeri, Mpakaniye Emilie Ruzindana, Felicien Habimana Marke na Emmanuel Habimana, bavuga ko batagiye mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda bazi ko ari imitwe y'iterabwoba. Bavuga ko ibitero byagabwe ku Rwanda batigeze babijyamo cyangwa ngo babigiremo uruhare urwo arirwo rwose, bagaheraho basaba kunyuzwa mu kigo cya Mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda giherereye i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, bagahabwa amahugurwa y'uburere mboneragihugu nk'uko bamwe mu bari babakuriye bajyanyweyo bikarangira bamwe basubijwe mu buzima busanzwe, abandi bagashyirwa mu nzego nkuru z'ubutegetsi. Mu isesengura urukiko rwakoze rusanga ibikorwa abaregwa bose bakurikiranyweho ari ukuba barinjiye kandi bakaguma ku bushake muri iyo mitwe, bakanahabwa amapeti yo hejuru n'imirimo itandukanye bitewe n'uko iyo mitwe yabaga yubatswe. Umutwe watangiye ari Parire Ariri uza guhinduka FDLR Foka, urukiko rusanga badahakana ko babaye muri iyo mitwe. Rwasobanuye ko mu mwaka wa 2012 hagiyeho itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Ubushinjacyaha bubarega ko kuva mu 2012 kugeza mu 2018 FDLR Foka babagamo yagabye ibitero ku Rwanda. Urukiko rugasanga ibyo abiregura bavuga ko binjijwe muri FDLR ku ngufu, ko nta yandi mahitamo bari bafite, ko batari bazi ko ari n'umutwe w'iterabwoba nta shingiro bifite. Rwemeje ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha cy'iterabwoba kandi ko bagomba kugihanirwa. Icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe n'icy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda, urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bidashidikanywaho ubushinjacyaha bugaragaza ko binjiye muri iyo mitwe mu mugambi wo guhungabanya leta y'u Rwanda. Rwavuze ko icyo cyaha kibaho gusa iyo abakiregwa baba bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Ku ngingo yo kubasubiza mu buzima busanzwe nk'uko abiregura bari baburanye babisaba, urukiko rusanga nabyo nta shingiro bifite. Rusobanura ko ubyemerewe aba agomba kuba yaritandukanyije n'abacengezi mbere y'umwaka wa 2001 kandi nabwo akabikora ku bushake bwe. Bose uko ari 6 umucamanza yabahamije icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyonyine, asanga batarigeze bahakana ko babaye muri FDLR Foka. Gusa yahamije ko bitwaye neza imbere y'inzego z'ubutabera bw'u Rwanda kuva urubanza rwatangira kugeza rusomwe. Kubw'iyo mpamvu yemeje ko hari impamvu nyoroshya kandi ko bagomba kugabanyirizwa ibihano bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 muri gereza. Yabibukije ko kujurira icyemezo yabafatiye bikorwa mu gihe cy'iminsi 30. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya niba abaregwa bazajurira ibihano bahawe. Abaregwa uko ari 6 bose bari abasirikare bakuru mu mutwe wa FDLR. Umukuru muri bo yari ku ipeti rya General Major ariwe Joseph Habyarimana alias Mucebosofoni. Twibutse ko ubushinjacyaha bwasabaga ko bose uko ari 6 bafunga imyaka 25 muri gereza. Aba baje biyongera ku bandi bahoze ari abayobozi bakuru mu mutwe wa FDLR. Ni Bwana Inyasi Nkaka alias Laforge Fils Bazeye wahoze avugira uwo mutwe, na Colonel Jean Pierre Nsekanabo alias Abega Kamara wahoze akora ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Mu mwaka ushize bahanishijwe n'uru rukiko igihano cyo gufunga imyaka 10 muri gereza. Bagira ubuse Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi kutaganiriza abakiri bato ibijanye n'ubuzima bw'imyororokere vyoba biri mu bituma abana b'abakobwa batwara inda batifuza kandi bakiri bato. Mu mezi 6 arangiye mu ntara ya Rumonge honyene haharuwe abarenga 30 batwaye inda bakiri bato. Ibindi kuri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije n'inshuti zayo mu Burundi. Murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe gitaye neza y'imiryango ABUBF mu Rumonge vyerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi 6 aheze. Muri abo harimwo 6 basamye inda bafise imyaka 15, abandi ndwi bakaba bafise imyaka 16. Iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga. Josephine Rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo ABUBF aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro. Ntibiteye akoba cyane ariko kandi biranagateye kuko si bike. Iyaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogeye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko n'umwe yotwara inda atayifuje. Muri ico kigo citaho ineza y'imiryango barakira ugwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Bikorimana Charles umuvyeyi wo mu Rumonge ati haracariho abavyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo. Novuga ko ari imigenzo ya kera yazingamitse abantu, ugasanga umuvyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niyo yobibaganiriza, ugasanga umuvyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ivyerekeye irondoka bijanye n'amagara meza ngo abone abase niyo yobibaganiriza, se nawe ugasanga ntabironkera akanya aja gupupura ikarondera rasiyo. Uko kudaha ikiyago abana biva mu kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato. Manirakiza Yvonne Ange Berize aserukira ugwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo. Ego igituma atikingira aho mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku vyerekeye ivyo vyaye no kwikingira. Kindi naco ugahura n'uruhara rw'abavyeyi ni ruto mwirera ry'abana ntibabereke umwongo uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima guma baja kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo. Ariko umuvyeyi Bikorimana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni. Si ugushirukanya ahubwo vyari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwirizwa kugenda bitunganije. Ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimvye kandi ata buryo bafise. Josephine Rufyiri: hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko, ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akabona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka, canke naho yoba buronka akabona yuko ntiwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoyi, ugasanga ashinye kubirondera mu nzira zitarizo. Hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto. Muhigwe Don Darcy ni umunyeshure mu Rumonge. Nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitaniye ibimenyano n'abamotari, bakabamenyereza amalifti nk'igihe mpaye ca deplacement gaca kijya. Rero uwo mumotari rero nawe acarondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha, agaca arondera ukuntu amutwara mu bushurashuzi. Abandi bagirizwa guhenda abo bigeme n'abarovyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu Rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu. Bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza. Hari n'abarezi bagoba izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha. N'abanyeshure b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana. Muhigwe Don Darcy: umuhungu ashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri, hano tujya muhungu araciye ubwenge, umuhungu nakavuga ati je ndashaka umfashe kwigisha nk'iki iye, wa muhungu akamubwira ati nukuri uraza muhenda kwigishe canke uraza duhurira hano kandi abikwigisha tuwe ntugire ikibazo. Rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanyi usanga barabikoze umukobwa ataravyiteguriye. Ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsina bakiri bato, inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi. Ashobora no gutabuka igihe aryamanye n'umugabo amusumbya imyaka. Iyo abyaye naho nyene ingorane zishobora gutuma hakura indwara yo mu kigo. Rufyiri Josephine: nivyo bishobora kumushikira igihe co kwibaruka kuba yakiri muto, ugasanga
ugasanga aratabutse umwatata. Hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda, ashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba vyiwe vyirondoka vyononekaye, ugasanga baramukuyemo n'igitereko, agaca abaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka. Kandi mu kigo c'ishirahamwe ryitaye neza y'imiryango basaba abavyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina, bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo. Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zisaba abanyagihugu b'amoko atandukanye y'abakongomani aba muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira kongera kugenderanira inyuma y'imyaka irenga 5 amwe muri aya moko atagenderanira kubera ibibazo vy'intambara. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Nyuma y'imfu z'abaturage ndetse n'ubujura bw'amatungo byari bimaze gufata intera ikomeye muri groupement ya Bijombo, ubuyobozi bw'ingabo za Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi byaraye bikoranye inama mu gatanga n'amoko y'abafurero, abanyamurenge, abanyintu n'ababembe mu rwego rwo gushaka uburyo amahoro yakongera kuboneka muri Bijombo. Ubusanzwe muri Bijombo usanga buri bwoko bufite umutwe witwaje ibigwanisho buvuga yuko ushinzwe kuburinda. Iyo habaye imvururu z'ubwicanyi cyangwa ubujura ugasanga byitirirwa ubwoko runaka. Bwana Muzuzi Setonde ni umuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta rikorera mu misozi miremire ya Bijombo, yavuze yuko ari intambwe ishimishije kuba abasirikare bakomoka mu Burundi bongeye guhuza abanyamurenge n'andi moko yo muri Bijombo. Ubusanzwe moko ntacapfa, ahubwo akoresha na bamwe mu banyapolitike bayajyanisha bimika muri grupe mimwe abami babiri ndetse bakaba babinzangana mu baturage. Ibyemezo byavuye mu nama nuko twebwe nko mu ruhande rwacu rw'abanyamurenge twababwiye ngo guhera none twaciye ubwiryi. Abafurero nabo bemeye ko batanze amahoro mu banyamurenge. Ni ukuvuga ngo icyo kintu bemeye ko bahanguye ngo isoko abanyamurenge batageragamo uyu munsi bagende bayigeremo, imihana batageragamo cyangwa se uturere batageragamo, bemeye ko bagomba gufungura inzira zose kuva mu Rurambo gahuruka mu Bijombo, kuva mu Bijombo gahuruka mu Mikenke na Minembwe. Uyu muyobozi wa societe civile avuga yuko ingabo z'u Burundi na FARDC bishigikiye imwe mu myanzuro abo baturage bafashe irimo gufungura amasoko n'inzira zari zafunzwe kuva mwaka wa 2017. Abasirikare b'u Burundi batwijeje ko bagiye guhagarara hagati kurebera ibyo tuvuye kuvuga kuko bizashirwa mu ngiro, kandi nabo bazadufasha mu buryo bwo gukomeza kudufasha baherekeza abantu mu nzira zose bashaka gucamo, n'abifuza kugenda, n'abifuza kuragira aho bashaka kuragirira. Nk'ubu mugatanga inka kera zamaze kugerayo, ubu ni ukuvuga ko ari inka z'abafurero ziraragirirwa mu Gatanga, ari inka z'abanyamurenge ubu nyine ziri mu Gatanga. Byiringiro Robert akurikiranira hafi iby'umutekano bibera muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga, avuga yuko ayo moko atuye muri Bijombo ashobora kongera kubana mu mahoro kubera yose amaze kurambirwa n'intambara. Hashize imyaka igera kuri 7 hari intambara hagati y'abanyamurenge, abapfurero n'abanyintu, kandi bakorana n'imitwe mvamahanga. Muri iyo mitwe mvamahanga nyuma yo kwitandukanya nabo babonye kuko nta musaruro wavuyemo mwiza, ndizera kuko kuri ubu nyine kuba bicaranye bakabonana, iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri nuko bamaze kubona igihe kirekire bagize bari mu ntambara kuba barashigikiwe wenda n'abanyepolitike, ariko abanyepolitike ba Kongo bataragize icyo bahindurira mu kubagarurira gusura kandi kubabanisha. Iyo yoba intambwe ya kabiri yo gutuma hagaragara ku kizere gihari. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye ingabo ku ruhande rw'u Burundi na Kongo, ariko ntibyadushobokera. Nyuma y'igihe kigera ku mwaka abasirikare b'u Burundi binjiye muri Kongo gufatikanya na FARDC kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho, bimwe mu bitero byibasiraga imyanya y'abaturage byarahagaze, ndetse izo ngabo zivanaho na za barriere zitemewe n'amategeko muri Bijombo. Twibutse yuko abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bari muri teritware za Uvira, Fizi na Mwenga batari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ahubwo bari ku bufatanye bwa Kongo n'u Burundi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Nshuti mwese rero mwariko mukurikirana ibiganiro n'amakuru twabateguriye uno munsi, bikaba bigarukiye ngaha. Tukaba dushimire rero abashoboye gutegura ibi biganiro. Dushimire by'umwihariko Nadia Taha yadufashije kubashikiriza kwegeranya ibi biganiro. Kuri iyi mikoro mwari kumwe na Fidel niwe ngabo, nawe uwabihagarariye akaba ari Etienne Karekezi. Mugire rero ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu, radiyo Ijwi rya Amerika.
mu kurindira tubifurije rero kugira ibihe byiza, ibihe mu miryango yanyu n'abanyu. Murakoze.